ntabwo uca umugani umwana asinziriye. Yego. Wewe umwana ejo niyakubaza ati none ga papa ko wewe uri mu professeur yego mama nawe akaba atigisha byaciye ati ko mama ari umudokiteri nawe ukaba utagira byaciye cyangwa ati none ga papa we kutazi kwandika izina ryawe yego mama akaba ari we yigisha abandi ku ishuri kwandika ukaba utazi kwandika byagenze ibyo niba dushobora kugenda abana bo kubaza canke bakihorera mugahajya so papa wabo barabona ati papa by'ukuri mama niwe yamureheje kuko nk'umwana wawe amaze guheza kaminuza agasanga se ntiyize agasanga nyina yarize ibintu byagenze gute nuko ati mama ntiyari yabuze umugabo akaza kwirabira gwipapa akaca ruhendahenda rugaca gwiyemerera kwana go nyene kwabona yego canke ugasanga ati papa yarongoye mama atigeze asoma hoba umwana wiwe aba yamaze kugenda guheza amashuri umaze kumara amashuri urashobora kugomba kumenya aho papa wawe yagarukiye si kuko usuzugura no kuguza umenye kahise cyabo ati papa wakavuga ati jewe navuye mu ya gatatu ngwanya na mwarimu ati kumbe papa rero yarakaze iyo tubibona rero benshi biraza kubababaza mugabo jewe uku kuri kwiwanje kwiyishene nzokwama nagutangaje yego babaze aba biryohere beshe kwaje ico bita urukundo gikura bivanye naho uba uza gusanga wisanze wavuvutiye ukarongora wa mukobwa hebe ishuri mu windwi mu wa gatandatu kubera nyene muba muza mubana muba muza munganya ivyiyumviro mumenyeranye Focus Shimira Imana yego duherutse tuganira ku bintu byinshi cyane bitandukanye vyerekeye ingo n'imiryango twaraganiye ku vyerekeye kuvuvutira hamwe no kuzimbwa ariko tugiye kuraba mu makomantere menshi yagiye aratangwa n'abana bariya harabayeho kwitiranya ijambo kuvuvutira hamwe no kuzimbwa yego akabazo no munsi twari dufise twagomba mugerageze kudusobanurira mutandukanya hagati yo kuvuvutira hamwe no kuzimbwa kugira ngo benshi bagerageze kubitandukanya kuko harabayeho kugira ante kuvyitiranya mwodufasha rero mukagerageza mugasigurira abavyumvirije kugira ngo batahure neza ntibasubire kugira ante kuvyitiranya ego murakoze kuduha kanya no kwico kibazo ego amakomantere yaraje ego ariko tuvuga ko kuzimbwa fizikema no kuzimbwa muri mpwemo ego no kuvuga rero ikuntu twasanze ego umuntu azimbwa muri mpwemo ego nuriya muntu aba yarongoye umuntu atari mwishaka ry'Imana ego hama agakora ibintu bitandukanye n'ivyuhoraho yipfuza ego mico gihe rero niyo twabonye ko ari ukuzimbwa mu mpwemo twongera turavuga kuzimbwa fizikema ego usanga umuntu igihagararo c'uwo bari kumwe bidahuriranye ku mpande zose abantu be baca bagaruka kwiyumvira ngo kuvuvutira n'ukwahe na cyane cyane rero kuvuvutira nuko gukurikira reka rero mbansigure indagura kintu y'ijambo kuvuvutira ni kirya kintu wewe wari ukeneye mugabo ukaza kukibura yego ku isoko wari ugiye kukigura ugaca upfa kukigura ukugura ico wasanze yani naco gituma mu gifaransa bavuga yuko ara manque de ce qu'on veut on se contente de ce qu'on a urumva umaze kubura ico ushaka uragura ico hasanze yego ego rero mwico gihe rero kuvuvutira biza kugaruka neza vyerekana umuntu ego akarorero nk'abarya abantu usanga bari kwegera barize nk'amashure maremare hama avuye kwiga ayo mashuri maremare ego
ikaza kugaragara neza ko nyene yize akiga no hanze akigana n'abakobwa bize bafise impapuro ugasanga afise lisanse afise doctora naryo usanga n'abaprofeseri ari universite mugabo kubera kivuyeyo yaciye akubitwa n'ubukene hama ntivyakunda babakobwa bigana yuko babona yuko bomurongorwako bagaca birongorerwa ku bandi canke wa mukobwa nyene nawe nyene yaheze amashuri hanze bikaza kugaruka ko babahungu bigana banganya nivo bataza kumushima nico gihe araza kuraba akavuga ati none ndabigenze gute ko imyaka injanye kandi nashaka kubaka nico gihe rero uzoca usanga apfuye kuraba umukobwa wari wo wose ukazosanga agiye mu kibano ugasanga nk'umuntu afise lisansi canke doctora ararongoye umukobwa afise umwaka wa 6 wa 5 mbere ugasanga umuntu yize no hanze afise umugore atazi no gusoma kuraba urwo rukundo aho rwabereye ukahabura rero no kuvuga kiya gihe kwa abo yaresha bavyanka bo bingana arateba rero akagenda akavuga ati none ko ngomba kubaka agateba akaja kuroba uwemeye unawe kubwiye yuko bimwe vyo babahenda ngo uyu mukobwa canke ngo uyu muhungu niwe ngo uyu muntu yashimye ngo gusumba abandi bose ngo niwe yabonye ari mwiza barya abantu ubona muba mungana nivo canke munganya uburyo bariyankira bivanye n'ukuntu bakubona nawe ukaza kuraba uti reka ntaco mvuvutire uwo mbonye reka nkuha akarorero mwino misi munamaze imisi mubona ikena ry'inyobwa urashaka kuba wewe misi yose mu buzima unywa akanyobwa ka Amstel ako kanyobwa ka Amstel ukakazunguruka mu bubare bwose ukakabura mugabo ku mutima hariko haraka uravuga uti none ntahe ntanyoye rero uravuga uti reka jewe mpiceri kimwe mfate ikihari mpa buryohe mpa boke mpa yindi nzoga yose mugabo amazi yose azimya umuriro mico gihe rero hazogeraho igihe wewe uri mwako kabari uzubora umuntu bahejeje kugurura inzoga imwe udakunda ukazobona zimwe ukunda zishitse uragerageza kuraba ukuntu wogomba kuja kuvuga ngo mpiyo nzoga mugabo bikarangira vyase canke ukaza kwiyongera ubugira kabiri ari byo biga ubona uno munsi urashaka kurongora umugore atize we warize na kaminuza kubera wewe ubushomeri bugukubise imyaka 3 guhondaguye uri mw'ibarabara warize kaminuza ntushobora no kuboneka mu bande ko wanayize mugabo ukabona ko ukeneye kurongora usanga nimba mama wawe akwiriza ntaho mu ndimo kurima mu nganzo usanga uri kurarima hino uriko ibana uravuga uti reka ndabe mw'abantu kuko hage ico bita urukundo gikura bivanye naho uba uza gusanga wisanze wavuvutiye ukarongora wa mukobwa hebe ishuri mu windwi mu wa 6 kubera nyene muba muzamubana muba muzamunganya ivyiyumviro mumenyeranye wewe rero azogereye iyo twumva harabonetse akazi kuko naravuze yuko vyiza uriga umwuga ukawicana naho rero ukazoza wumva ati umuntu afise lisanse afise 12 afise uku ukazobona wewe barakaguhaye hageze rero yaho wewe ukora akazi ugatangura kuronka amafaranga ucutangura kumva ati jewe sinshobora kubandanya mbana n'umurimyi uyu atazi nome uratanguye kubona ko umurengeye mu gihe waza kumuvuvutira niwe mwashobora kuba mungana muhuza mugabo ukanatangura kugomba kumwigiza inyuma kanatsinda hana bashaka guca batumako nk'inama dufata wewe ico gihe wari ukubise n'ubukene uri umudokiteri cyangwa uri umuprofeseri bagaca batumako inama y'abo bana bagaca baba bati rero muze muri couple umugabo n'umugore nico gihe rero uragaragaza kumunyegeza wa mugore kuko
hari igihe muzohuriraho n'abantu dufate nk'ubu wowe uba ngaha i Gitega urashaka guca uhurira nabo mu Rumonge bazanye abagore babo bize bafise doktora bafise za lisanse bagaharura uyu mutipe ko twiganye nawe nyene ngira afise urugore bana wizanze vice versa naho mva mpaye mvuga ngo umugore urashaka gusanga ari umugore nawe nyene yaravye ati kubukene bunkubiswe akarongorwa n'umuboyi akarangorwa n'umuhungu wo mu munani yarize no hanze none uyu mukobwa yarongowe gute n'uyu umunyagihugu atazi kwandika izina none igihe murongora kurya mukobwa yari yabuze uwo mutwara ntiwavuga ngo ndiko ndavuga umuhungu ni ukuvuga uwo muntu nyene uwo ari we wese yavuvutiye yaba umukobwa aravuvutira akarongorwa n'uwo batari ku rudime cyangwa umuhungu akavuvutira nawe nyene yego mw'ico gihe rero wewe uzogaruka uhamvya ya nivo yo kuzimbwa umaze kugera mu nganya dufata ipete uburemere bw'amashuri ukabona utije kwera umuntu sinoba nkibana nawe mugabo wewe ubwawe mu kumurongora suko utabibona warabibona mugabo bajya bose mwanganya nivo bakwemera nta mahitamwo wari ufise kuko urashobora kugirirwa ibakwe ukaza kwiga hanze akenshi amahirwe y'abantu baja kwiga hanze aba ari ay'abana b'abategetsi ngira nuko baba bigira ku matara je sindabizi nawe ukaba usanga umwana wa Nyarucari uno munsi uragiriwe ibakwe byo guca ugira uva hanze muri ba bana mwigana hanze bafise imiryango basanzwe bari no mu rukundo n'abandi bana bangana rero we ntushobora kuronka n'umwe mubo mungana mwiganye ntuco ugaruka kuraba uswate ugatorwa 12 aho mu myaka iheze umuntu yize kaminuza basanze afise umuntu yize amashuri 12 bacita ngo yarongoye umuyaya bacita umuyaya rero mw'ico gihe rero wewe sinzi ko wanarongoye utakwizana 12 ukuntu baca bakwita cyangwa ugasanga n'umuhungu n'umukobwa yize amashuri muri kaminuza afiswe n'umugabo n'izina ryiwe rigoye kwandika atanazi no kuryandika babatumye ko mwajanye ahantu kurya ikirori baze baramutse umugabo wawe n'agafaransa canke akongereza naho kidasuma ngane wabona icongereza kirasuma nigisuma mugabo nawewe baragaruka ko ratuye umuntu igihe murongorwa k'uyu muhungu ngira yabaragirira inka harabaye kuvuvutira ho niyo za kuvuga ngo naguye mu rukundo waguye mu rukundo rwawe mwahuriye kuzimbwa rero no kuvuvutira biratandukanye urashaka kurongora uruntu mbere rufise taye cyangwa ukarongorwa n'umuhungu rw'inguvu mugabo mutanganya nivo d'intellectuel aho mw'ico gihe ubuvuvutiye kubera yuko naho yogomba akaba ameze uko ari ivyo adashobora harahageza nyine abashoboye gukoresha ubwenge bwiwe bigashoboka yuko ushoboye kumukombenga kurongore akenshi reka nkwereke ukuntu abagore iyo babonye yuko badashobora kuronka abagabo bari kuri nivo yabo ashaka gusanga mbere n'umugore kobwa afise akazi keza afise n'imodoka y'akazi akimvira iyo modoka mbere y'akazi ugasanga inyonga umuntu w'umutama nkajya mu mashirahamwe cyo gusanga imodoka z'inyonga batama akimvira ati none uyu mutama twama turazengerana atari ku naho twobiganira tuwagira uko nazohava nsukamwe ubusaza umugani wana ntagwara musipa agaca arondera ukuntu uwo mutama amuhindurira akazi agaca arondera uwundi mushoferi w'umujene agenda akaraba kenshi akenshi n'abashoferi si kenshi na none umunsi abashoferi wananirije 30% nibo uzosanga nyonga imodoka afise lisansi akenshi rero uzosanga abarongora abarya abagore kobwa canke abamama barongora amashirahamwe kenshi bafise amalisansi nico gihe rero aca agerageza akaraba nk'imiburiburi umuhungu afise n'imiburiburi 10, 12, 9, 5 ati umuduga
kuko kesha ajya umuntu azi umuduga bisaba kugira wige umuduga neza ubumenye uba wawize ukiri muto nawo wiga umaze kuba ukuze yego si byiza urawumenya mugabo ntumetiriza neza agacirabira uruhungu rw'urubogare ebana rwahebeye amashuri mu windi rubanje kurwana na mwarimu yego agaca arushira kuri vora akatara buzungurukana bagenda mu ntara hama nago n'ubwoba ngo mabuca ntumenye ko ari inkumi wa mabuca waragerageza buhoro akazavuga bagasangira ivyo kurya bagasangira inzoga yego buke akazoteba akamwubahura amwubahuye agafyonda subscribe yego na sabone mbe n'ikengeri rikavuga yego bivuze rero aca uzoza wamwumva wa mukobwa atanguye kubabwira ati rero umushoferi ibintu gafyato gwatwuzuriye ku ruzi gaguzura bibona hanaguzuye rucaguzura bana ati none umushoferi nawe uko aho nyina bucari yaramudugije ku 500 abandi bakora akazi kabo bahembwa 3 2 arashoferi ati n'ubundi ni yare uravyemera urupfu ni rumwe waye kwagusunura yego wasunese wana senahenuka wa muhungu uzosanga yarehejwe yego mu vyatazi kuko narasubiyebwo mu kiganiro giherutse yavuye yuko umuntu w'umukobwa canke umumama atagushaka nivyokunda ntibikunda kibiganiro mu bihuye nivyokunda nivyo wovuga byose yoca kwerurira uzosanga rero vyabaye yego murabanye hageze gusa rero iyindi vi bakagomba kuja kumuraba bakimba ati none bakagati wowe urya muhungu vyagenze gute kugira gutware bavuga ngo ni vy'Imana ngo yikorera urukundo muga ngo haroda reka vugisha ukuri warapfupfutiye mu bo washaka nti urya ntiyarari gusa urukundo rurateba rugakura iyo na cane mubanye urya muntu nk'umugore abona yuko cyukuri nawe nyene ashobora kuba yakuzimbye canke yakuvuvutiye arabara tuye umuntu nawe nyene yo kwizanzamura yego yo kwigira ku bandi hako ndamurya umutima uzoca usanga uwo mu mama canke uwo mugore nyene yihoreye bavuga ko afise umuhungu atize canke yahora aragira inki wabo yarongowe n'umukozi wa se akabiraba akihorera kuko ntaco biba bigihindura nico kimwe niyo uri umugabo bamaze kukubwira yuko warongoye umuyaya urumva uriyumvira uti none ga mwari mwaze ko barya batarongorwa bobo bararongorwa nyene kandi Imana ifise ahica umugambi wayo waca wigomboza ko urukundo tagira imbibi kumbe naho kaba karabaye wabuze kugira kabaye rero yego utegerezwa kwemera uko bigenze tugaca tuvyita urukundo ko narakubwiye kuva kera urukundo n'urw'abazungu abirabure kera aho hambere barakuzanira umugore yego bivunye yuko papa wawe na se w'umukobwa bikundaniye bagahana inzoga bagahana agacupa naco catuma ingo ziramba rero kuvuvutira no kuzimbwa biri tofauti biragomba gusa mugabo hari ahantu biza kugira ukaraba none ndabigiye gute hari indani ko mbuzi uwuntwara atungana canke tuhuza muri iyi nivo yanje yatwara uyu ari bya bindi twagaruka kubona ushobora kurongora umuntu ukenye umaze kuronka amafaranga kumbe ho kumenya ko ari we yaguteye umugisha urya muntu mubana ugaca ugomba kumuta rero kweshi naho umuntu umwe azoca agaruka kubona umengo waravuvutiye yego abandi warazimbwe ababibona fizike makuntu barabara usha gusanga mbere kuvuvutira we waravuvutiye yego mugabo yabaye mu bitekerezo intellectuellement mugabo fizikema ahubwo ari we wazimvye umuntu biba bitandukanye gusa biragora gutandukana ni bake bashobora kubibona ubwo butandukane ku bintu byo kuvuvutira kuvuvutira navuze uranywa inzoga utarushaka kuko ni haryo uzoca ugaruka kubona wewe za musteri zirabonetse uciye ugomba utacakiye bitagikunda wagitanguye niho hahandi uzobona umugore
yari yarongowe ku muhungu ku mukozi wabo aciye aronka akazi kubera yari yarasanzwe afise amadiplome aciye agenda mu manama aciye aronka abandi bahungu kera ntiyaratagasa aciye atagata aciye yirofatanira na babandi yanganya niveau d'intellectuel uvuga ubumenyi ako atosha usanga arataye wa mugabo wiwe agiye kwirongorerwa n'uwo bangana cyangwa ugasanga na wa muntu aciye ata wa mugore wiwe aciye agenda kurongorwa nabo binganya naho rero aba yizanzamuye mugabo si byiza akeshi birabatera imikoshi iyo umaze kuja ku muntu mutatanguranye umwana iba yarapanze umuhezagiro w'abo bantu babiri batanguranye ugucamwo ubu rero urumva bica bikugora je nababwiye yuko ntuzutegeze wumvirize birya bariko barakubwira bakugumura utora indero kwirigara amabwire yo kwirigara wamaze kubona waravuvutiye timbira ko twubaka igihugu urya amenyo urya amenyo umutima ugumireko ntaco bizokwica kuko amazi yose azimya umuriro ko narakubwiye yuko tubayeho kw'isi twarabazimvye canke baratuzimvye ni ukuvuga rero nta muntu ashobora kugorora ivyo bintu mu maso y'abantu wowe niwe wo kurya mutima amenyo ukabatereka nemetse uko bije ndavyakira uko nyene ndavyakira ivyo nyene uko nyene niha amahoro nico nagomba gutanga umuco ku bantu bariko bavuga kw'ijambo ryo kuvuvutira no kuzimbwa kuzimbwa uzogaruka kubibona harico swata akazi kabonetse canke umwe muri mwebwe arose amafaranga niho cagomba kurengera uwundi niho uca utangura kubona ubwo busumbasumbane nibaza yuko abandi muzobandanya nimba akantu mutumvise canke muzoba mutarumva tungaha kugira tubahereze inyishu ku kibazo carico cose na cane cane kuba kirimwo ukuri kugoye gutahura reshi kuko narababwiye abazungu bariko baraducanganya naco gituma ubona bazanye ivy'inkundo kwa kijambo abasokuru ku bana babo kugira turugwemwo tuvuvutire tuzimbwe twizanzamuye duce dukora nabi twame turashwana y'amadivorce acabaho amasentare baronka akazi nico nyene hama reka tubashimire muragerageje gutanga insiguro itomoye kandi nibaze yuko benshi batazosubira kwitiranya ijambo kuvuvutira hamwe no kuzimbwa reka tubashimire rero ku kanya muduhaye mukanadusigurira ayo majambo abiri atandukanye ego natwe turakengurutse hama abazoba bashaka kwama barakurikirana zino nkuru zacu bogira kw'ishene yacu bakagira sabone canke subscribe na cane kubera ngaha kw'ishene ya YouTube niho kenshi tuba hariho ibiganiro vyirambuye bikwiye ibindi biganiro nk'ibice ibindi uzohora ubibona kuri za TikTok canke za Facebook mugabo kujya ko abandi babigira ibiganiro canke amafilime yakaja kuri YouTube ngira niho benshi babonye yabibikika neza benshi natwe niho tugiye tuzokwama duhanurira abantu na cane baba bagomba guhendwa iki na kiriya ikintu carico cose tuzokikwerekamwo umuco tudahutaje atanumwe twinjiriye ku buryo bwaho umwe azotahura ivyiwe kandi atankungu z'umwe n'uriya dukozeko kiretse abishavuza gusa bagashuha mu mutwe ababitahuye nabi cejo ntazonagire n'umuntu n'umwe ava yihenda ngo kirya kintu kuba n'umunsi tugihurijeko ngo n'ibindi tuzobihurizako je nzokubwira ukuri uko ibintu bimeze kandi ukuri kwa makuba nkuno munsi urabona kino kibuganiro ntanze nderekanya abantu bashobora kuba barabanye n'abantu batanganya nivo mugabo baraza kubabara batumvise muga nta kundi muga birimwo nta kubihora nta guca umugani umwana asinziriye wewe umwana ejo niyakubaza ati none ga papa
ko wewe uri umuprofesere yego mama nawe akaba atigisha byagenze byaciye ati ko mama ari umudogiteri nawe ukaba utagira byaciye cyangwa ati none gapapa we kutazi kwandika izina ryawe yego mama akaba ariwe yigisha abandi ku ishuri kwandika ukaba utazi kwandika byagenze ivyo niba tushobora kugenda abana bo kubaza canke bakihorera mugarya so wa papa wabo barabona ati papa by'ukuri mama niwe yamureheje kuko nk'umwana wawe amaze guheza kaminuza agasanga se ntiyize agasanga nyina yarize ibintu byagenze gute ati mama ntiyari yabuze umugabo akaza kwirabira gwipapa akaca ruhendahenda rugaca gwiyemerera kwana go nyene gwabona yego canke ugasanga ati papa yarongoye mama atigeze asoma hoba umwana wiwe aba yamaze kugenda guheza amashuri umaze kumara amashuri urashobora kugomba kumenya aho papa wawe yagarukiye si gusuzugura no kuvuga umenye kahise cyabo ati papa wakavuga ati jewe navuye mu ya gatatu ngwanya na mwarimu ati kumbe papa rero yarakaze iyo ubibona rero benshi biraza kubababaza mugabo jewe uku kuri kwiwanje kwiyishene nzokwama nagutangaje yego babaze aba biryohere beshi cyane ama rero ndabashimiye kwa kakanya mu mpaye mukambaza ivyo byabaye muri commentaire yego namwereka tubashimire sawa